Ndabahaye ikaze kandi bakunzi ba Alex Content Studio. Uyu munsi nkuko bisanzwe tugiye kubereka ingene ushobora gushira ifoto muri clavier mu buryo bworoshe bidasavye application. Uraja muri WhatsApp, uje muri message bisanzwe, hama uje aho ushobora kwandikira ubutumwa message muri clavier cye muri keyboard nkuko mubibona, hama uracuza ngaha kuri teme ngira mwese murahabona, ucuhemeza. Umaze kuhemeza uracuza handitse akamenyetso ko guteranya ngira mwese murahabona, ucuhemeza. Urahemeza ucugira ahantu hameze uku, baca bakwinjiza muri galeri ya telefone, ucuja guselektiona ifoto ushaka gushira muri keyboard cye muri clavier. Uraraba ifoto ushaka, uracagura ifoto ushaka, sori gato, okay. Ukaraba ifoto ukunda ushaka gushira muri keyboard. Tuvuye nka jewe iyo nshaka gushiramo niyi ndayiselektionako, ncangira mise en page, sawa nkatumbereza neza nkuko nje ngaha handitse next, nkemeza. Ayaro abona ko amaze kunyeka ifoto muri clavier yagezemo, nkanda kuri done. Tayari nshaka ko clavier izana utuntu tumeze nk'utugabura indome, ndakanda ngaha ngira mwese muca mubibona ko bimeze, nce nkabikuramo. Meje nsanza handitse apply, nkemeza. Tayari utuvugana clavier yanje yamaze kujamo ifoto nkuko mubibona, bidasavye application, bidasavye ikintu na kimwe, bidasavye amamega. Ushaka kandi urashobora guhindura kandi bivanye nuko iyo washize mubona itabereye neza. Kwa kundi nyene uraselektiona ifoto muri galeri, ugaselektiona ifoto ushaka. Tuvuge ni nkiyi, hama urayitumbereza neza, ukazuminga cyangwa ukagabanya, biravana. Ashaka kuri next, ukemeza kuri done. Sawa, maze kugira nababwiye ko ushobora kugura ngaha hejuru bivanye nuko ushaka clavier mu turongo tugenda tuyigabagura ukuntu. Sawa, sangira mwese mwabibonye ko clavier yamaze kujamo ifoto bidasavye application, bidasavye iki niki. Ubu buryo bworoshe ushobora gushiramo clavier muri telefone yawe. Turabashimiye mwese mwabanye nacu, mandaye mudushikira muri vyose. Ndabahaye ikaze kandi bakunzi ba Alex Content Studio.